Muri iri joro ku rubibe rw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania ibintu vyayangaye cyane. Abarundi bariyo kano kanya bariko baratabaza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, kuko aribwo bufise mu ntoke ikibazo cy'umutekano ndetse n'igipolisi cy'u Burundi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu, mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri iri joro nga mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru tugiye kugaruka cyane cyane ku kibazo kimaze kwigaragaza muri uyu mugoroba, aho kuva isaha 5 z'umuhingamo ibintu vyakomeye cyane ku mupaka igihugu cy'Uburundi gihana n'igihugu cya Tanzania. Ibi turabigaruka ko mwese mwumvirize imvo yivye. Nako kandi mu ntara ya Muramvya abanyororo bari muri ribohero rikuru rya Muramvya bariko baratabaza uti hejuru bitigira ivy'umurengera barahohoterwa bikomeye n'ujejwe umutekano. Abanyororo bakaba bashikiriza ko bari mu buzima bubi cyane. Iryo bohero rikaba rigizwe n'ivyumba 12, nukuvuga bloke 12, icumba kimwe cyagenewe abanyororo 20, ariko no musi ngo icumba kimwe kirimwe abanyororo barenga 100 kubera ubwo bwinshi, kandi ngo bamwe ntibaryama, bamwe bakaba birirwa bahagaze bakarara bahagaze nk'uko biboneka ku masanamu twaronkejwe. Kubera ubwo bwinshi bwabo rero ngo hamira indwara zitandukanye. Ikibabaje cyane kwivuza ni ikibazo, kuko hana batemererwa gushika kubonana n'umuganga kumvo. Tuza kubona murano makuru ku buryo burambuye. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafitira ko kugira ngo tujikiranwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe, kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Mbaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye ano makuru mbibabwira, reka dutangure ku kibazo gikomeye cyane, aho hari imyidogo y'abanyagihugu abarundi baca ku rubibe canke se umupaka w'igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu ca Tanzania. Abanyagihugu baca ku mupaka wa Kobero uhuza ivyo bihugu bibiri baridoga bidasanzwe ngo hejuru yuko hasahurirwa utwabo bategekwa no kure amafaranga y'umurengera kugira barengane, utafise we ntarengana. Muti rero bigenda gute? Nkuko nababwiye, bakaba batanguye gutabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, bagatabaza kandi n'inzego z'umutekano ari mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ndetse n'igipolisi cy'u Burundi. Kugira ngo urengane utegerezwa kuba ufise 50 vy'amarundi. Mugishika kuri uwo mupaka mukiri mu modoka babategeka kuriha 20 vy'amafaranga y'amarundi, nukuvuga ko ari 10 vy'amashiringi y'amanyetanzania ngo y'umuganga wa Tanzania. Ayo uyashira indani muri carte jaune. Ushikiye ubujejwe migration y'u Burundi ushira 10 vy'amafaranga y'amarundi muri passport canke CRC passe kugira ubone kwemeza ko usohotse igihugu. Ushikiye wa migration ya Tanzania nawe ukamuha amafaranga 10 vy'amashiringi y'amatanzania, nukuvuga 20 vy'amafaranga y'amarundi kugira nawe aguterere ikidodo. Aho abanyagihugu baca babona kubandanya iyo wamaze kuriha gutyo, nukuvuga ko uriha inshuro zitatu 20 vy'amafaranga y'amarundi, uriha umuganga wa Tanzania 10, uriha ubujejwe migration y'u Burundi ndetse 10. Ushikiye kwa migration ya Tanzania nukuvuga 40 vy'amafaranga y'amarundi uca utanga imbere yuko winjira mu gihugu ca Tanzania. Aho rero abanyagihugu baca babona kubandanya urugendo. Bashitse ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda ngo na amahoro, bariruhutsa kuko barengana neza ata amafaranga barihishijwe. Abanyagihugu bakaba bashikiriza ko ivyo bishikira abantu bose baca kuri uwo mupaka wa Kobero, baba binjira canke abasohoka. Gutafise rero baca bagumya ivyangombwa vyawe. Abanyagihugu bahaca bakasaba ko ivyo bintu vyohagarara, kuko biri mu biriko bitukisha igihugu cy'u Burundi, haba ku ngenzi z'abanyamahanga zihaca canke ku Burundi. Ivyo kandi ngo vyongeye kuvaho umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ugariwe mu ntango z'uyu mwaka, kuko abashaka gusoka canke kwinjira mu Burundi kuri ubu bategerezwa guca mu gihugu ca Tanzania. Bakaba rero bariko baratabaza inzego z'igihugu z'u Burundi, harimo n'urwego
urwego rujejwe abinjira n'abasohoka ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babatabarize barabe ko iri bara ryohava rituzwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi kireke gutukishwa mu makungu. Nako kandi mu yandi makuru nk'uko nabibagejeje ko reka tuyabandanize mu yari ko aravugwa mu ntara ya Muramvya. Abanyoro mu ibohero rikuru rya Muramvya bariko baratabaza ngo hejuru y'ibitigiri vy'umurengera abarahohoterwa bikomeye n'ubujejwe umutekano. Abanyororo bakaba bashikiriza ko bari mu buzima bubi cyane. Iryo bohero rigizwe n'ivyumba 12, ni ukuvuga bloke 12, icumba kimwe cagenewe abanyororo 20, ariko no munsi ico cumba kimwe canke se ibloke imwe irimwo abanyororo barenga 100. Kubera ubwo bwinshi rero bamwe ntibaryama, birirwa bahagaze, bakarara bahagaze nk'uko biboneka mu masanamu ahari. Kubera ubwo bwinshi rero bwabo hamira indwara zitandukanye, kibaje cyane kwivuza ni ikibazo gikomeye cyane kuko hari n'abatemewe gushika kubonana n'umuganga, kumva tuza kubona muri ano makuru. Abo banyororo bo mu ibohero rikuru rya Muramvya baratabaza kuko bariko barahohoterwa bikomeye n'urongoye umutekano canke se chef security yitwa Taxis Harerimana. Uyu ngo arakubita abanyororo bimwe biteye ubwoba, bamwe bari mu gucika ibimuga. Taxise ngo ni ntakorwa ko ikomeye cyane muri iryo bohero, nta munyororo yemerewe kwegera aho bita kuri grillage, ngo n'ugwaye ntiyemererwa kuja kwivuza kuko udafise amafaranga umpa nk'igiturire nta kwemerera gusohoka. Abanyororo bafise ibibazo bashaka kuja kubaza muri service juridique nta numwe yemererwa na Taxise keretse ngo yishakiye. Uyu Taxis Harerimana rero ngafise akagwi k'abanyororo akoresha muri iryo bohero mu guhohotera abandi. Uwihenze agakora agakosa gato arakubitwa atagira gitabara. Abanyororo baratabaje umuyobozi mukuru w'iryo bohero Jean Paul Niyongabo, ariko vyaranse kuko Taxis ari ntakorwa ko. Abo banyororo bagorewe ayikivumvu muri iryo bohero basaba ababijejwe harimo umushiranganje w'ubutunga Domine Banyankimbona, umurwe gateka kazina muntu mu Burundi CNIDH urongowe na 60 Vinyini Muraba ndetse n'umukuru w'igihugu Valentin Ndashimiye arimwo kumva kamo kabo bagarukira ko kuko ubuzima bwabo buri mu kaga. Ivyo kandi bikaba biruko mu gihe iryo bohero muri iryo bohero hagumwa hazanwa abandi banyororo bashasha. Bamwe bakabona ko kuba muri ico kibanza bose barimwo hazanmwo n'abandi bashasha kandi n'ubundi ico kibazo kitari cyatorerwa umuti, vyose ari bitera ingorane nyinshi cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane n'ubundi ariko muri iryo bohero rikuru rya Muramvya. Ni mugihe kandi mu ntara ya Bujumbura komine Mukike abanyagihugu basaba guhabwa ifumbire yabo. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko batarahabwa ifumbire yo mwirima ry'igice B saison B kandi barajeje kuri amafaranga yose. Bakaba batangazwa nuko amezi ashika abiraheze batswe dupapuro barihiye ko, ariko bakaba batararonka iyo fumbire yabo. Bakaba kandi bagiye kwinjira muri saison C batararonka ifumbire barihiye muri saison B, bakaba babona ko bazohava bayihabwa taco ikibamarira. Ivyo bikabatera amakenga ko amafaranga yabo barisha ashobora no kunyuruzwa. Abanyagihugu bakaba basaba ihinguriro Fomi kubaronsa ifumbire yabo vuba na bwangu kuko buri wese yamaze kuriha ivyiyo fumbire. Murano makuru kandi reka tuyabandanize ko yariko aravuga mu ntara ya Bubanza komine Gihanga. Ubwobane bwinshi mu banyagihugu bo muri iyo komine kubera umurindi w'abanyagihugu bariko banyuruzwa uguma wiyongera. Abanyuruzwa ngo nta numwe amenya irengero ryabo nkuko tubikesha radio televiziyo Isanganiro. Ivyo bakaba bishikirije mu gihe abanyagihugu babiri duheruka gushikiriza hanatawuza irengero ryabo kuva bafatwa. Abo akaba ari Nimubona George yararongoye urwaruka rw'umugambwe SNL ku mutumba Buringa nyurujwe mu ijoro ry'igenekerezo ya 28/0 uyu mwaka w'2024. Gushika ubu ntawuza irengero ryiwe. Amakuru ahari akavuga ko yoba atakiri muzima. George kandi yoba yaragandaguriwe mu ishamba rya Rukoko inyuma y'umunsi umwe gusa nyurujwe. Ivyo bikaba vyemezwa n'umwe mu mbonera kure bivugwa yuko yoba nawe yaragize uruhara mu ifatwa ryiwe. Uwundi ni Bamporiki David wo ku mutumba Kagwema muri iyo komine nyene, akaba nawe ari umunywanyi ukomeye cyane w'umugambwe utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi SNL.
nawe yanyurujwe mu ijoro ry'igenekerezo ya 21 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024 yanyurujwe n'uburongoye igipolisi muri iyo komine Musabarakiza Philippe. Uwo nawe nyene amakuru dufise aremeza ko inyuma yo gufatwa baciye baja kumugandagurira mu ishamba rya Rukoko. Urongoye iyo komine ahimiriza abanyagihugu gutanga inkuru ku mwanya y'umuntu abanyurujwe, ariko naho ngo babikora ntaco bifasha kuko umuntu anyurujwe aruhira kuburwa irengero, bagatabaza n'ubundi inzego z'umutekano ko zobafasha cyane. Nkuko tubikesha rero radio televiziyo Isanganiro, abanyagihugu bo muri komine Gihanga bavuga ko bafise ubwoba n'amakenga ku bijanye n'abantu bamaze iminsi banyuruzwa mu nyuma bakaburwa irengero. Ivyo bakabishikiriza ko bamaze kuba babiri ku mutumba umwe wo ku mutumba Kagwema bamaze kubura. Ku bwabo hari abahamagawe ku telefone bitavye ntibagaruke, abandi ngo haza imodokari abayirimwo bagafata baba barondera amaso akabayo, bavuga ko batazi amakosa baba bafise. Nako kandi ngo bongera ko bahigisha hose ntibaronke n'ikiziga, bagasaba abategetsi gutanga umuco no gukinga n'ibibandanye. Ni mu gihe urongoye komine Gihanga avuga ko bibabaje cyane. Leopold Ndayisaba akabashikiriza ko bagomba bahimiriza abanyagihugu gutanga inkuru ku mwanya igihe cyose hagize amakenga canke babonye ibitameze neza, agasigura ko nk'iburinga canke mu Kagwema babimenyeshejwe bamaze kubatwara. N'ubu Gihanga ngo babimenye bukeye nk'uko amakuru yacu abivuga. Ngayo rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuza TV Imana iba hezagire.